Turabaramukije inshuti namwe bakunzi mukunze gukurikirana ibiganiro by'abagorozi amahoro Imana bane namwe jewe kuri micro nitwa Ntwari Audrey Trésor ariko dufise umutumire wacu katumusabe amanza twidondore atugira akazina kiwe mutumire wacu kazi nitwa Ndowayo ndabaramukije murakoze cyane mutumire wacu uno munsi rero dusanganye matsike idasanzwe tifuza ko udusobanurira tugize imisi tubona abagore usanga bamwe araba revera pasteur abandi ugasanga na ba bishop abandi ugasanga na ba apotre n'andi mazina menshi y'ibikomerezwa dasanzwe amwe wumvise ushobora kugira ubwoba turashaka mudusobanurire mbega biremewe ko kwanza umugore ashobora kuyobora ishengero koze cyane ku kibazo ciza nibaza ko harimo kwihenda kwishi kuko ku bantu bakunda gusoma Bibiliya uretse ko mwisi ya kino gihe abantu basenga Imana nkuko bavyumva ntibasenga bakurikije umurongo Imana yashizeho ego kuko mu bisanzwe nimba abantu bari bakwiriye gusenga bakurikije ko Imana yabitegetse bagomba kwisunga n'ijambo ryayo ugwete rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo yerekanye umuntu akwiye kuba umukuru w'ishengero cyangwa umuzezi wa shengero mu bishop uko asabwa kuba ameze ubwa mbere ategerezwa kuba ari uw'igitsina gabo ubwo kugira ngo witwe umukuru w'ishengero ego ugomba kuba uri igitsina gabo haranditse ngo nugwete rwa mbere kwa Timoteyo igice cya gatatu ku murongo wa mbere ushaka kurageza kwa gatatu haranditse ngo iryo jambo ni ryo kwizigirwa umuntu ngo niyashaka kuba umuzezi wa shengero wazo yifuje igikorwa ciza nuko umuzezi wa shengero akwiye kuba atari ku mugayo mugabo manutse hepfo kandi ngo akwiye kuba ari umugabo ico ni cyambere rero ibindi tuza kubikurikirana mu nyuma ariko twabanje kubona yuko ari umuntu w'umugabo ni igitsina gabo aramutse atabaye igitsina gabo gahunda z'Imana tuba tumaze kuzica iryo jambo kumengurira ateye ubwoba ariko rero je ncengira kandi kabazo muri Bibiliya tugenda tubona abagore bagiye babintwari bayobora ibintu bidasanzwe nka Debora Miriam ba Yuniya ndetse n'abandi benshi muri Bibiliya bagenda bavugwa abo n'abagore baba intwari ariko bigaragara ko bagiye baba abayobozi mbega umugore nawe kwitwa umuyobozi w'ishengero muri no misi dufatiye kuri abo ntivyo bavyemewe kumengo nabo mengo ico gihe Bibiliya yagize ice bavuzeko tubwira naho hadusobanurire twumve nivyo barabaca aba Debora barabacamanza ba Yuniya bakoranye na Paulo nk'intumwa ariko ntabwo tubisoma mu gitabo c'abanyeroma ariko nta hantu na hamwe herekana ko hari ishengero bari bayoboye oya ahubwo bivanye nuko Imana ifise uko yapanze igikorwa cyayo ko kigomba kugenda ipanga n'ububasha umugore akwiye kugira iyo hari umugabo niyo mpamvu yandikije mu gitabo citwa icitangurira igice ca gatatu ku murongo wa 16 Imana iri kiratanga igihano umuntu amaze gukora icaha hari igihano cyahawe umugore sinzi kubyibuka neza ku murongo wa 16 ego Imana yabwiye Eva ngo kandi abarira uwo mugore uzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda uzokwa muvyara abantu babara kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza umwanya urimo kuganza gutegeka gufata ingingo ya nyuma kuko umuntu iyo yabaye umukuru abafise ibintu afatamo ingingo nta mugore yemerewe gufata ingingo ya nyuma mu gihe hari abagabo kiretse gusa ari wenyine ari kumwe n'abandi bagore arashobora gutanga ivyiyumviro agatanga n'ingingo nabanduka kubire atamugabo hari ariko mu gihe hari abandi bagabo ategerezwa kubaha itegeko rivuga ngo azokuganza none muri kino gihe mu isi ya Gikristo twumva yuko umengo umuntu wese muri Kristo twese muri Kristo turangana kandi tukaca tubona igitegerezo cy'abagore bagiye babintwari muri Bibiliya muje kuna dusobanura byinshi ariko none kumengo ho barakarenganyo kandi twese twara abantu bangana muri Kristo cyo kintu twashaka mu kidutahuze neza ku buryo n'umuntu karavyumva yumve neza yuko atarakarenganyo canke ho barimwe akarenganyo hadutahuze neza mu hadusobanurire icifuzo n'icivugo cyuko abantu bangana bijanye na bya bindi bavuga muri human right canke ngo mu gateka kazina muntu bakazana ivyo bita gender balance nivyo bingo kuringanira n'igitsina yego ariko ibitsina ntibishobora kuringanira umugabo ntashobora kungana n'umugore ariko nagomba ndakwibutsa yuko tudafatira ku bumenyi umuntu abafise uko birashoboka ko abagore baba bafise ubumenyi gusumba abagabo nivyo ivyo birahari tugomba no kubideha tunavuze yuko atabagore bahari baciye ubwenge bafise ubumenyi bwinshi tuba turiko turavuga ibintu bitari byo ariko ivyo ntibibashira mu mwanya wo kuba abarongozi ngo barongore abagabo no kuvuga ngo haba mu bihugu umugore nashobora kumukuru w'igihugu hari abandi ba aho ni ku muco wa Bibiliya aho ni ku muco wa Bibiliya haba mu rugo yego mu banyefezi igice ca 5 uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka uzosanga abagabo uko biswe
umugabo bamwise ko ari umutwe w'umugore ni umutwe w'umugore kicwa bisigura ko niwo mwiyumvirira niwe afata ingingo aho bisabwa ko hafatwa ingingo ivyo ntibishobora gukorwa n'umugore mu gihe hari abagabo no mu mico yacu y'ikirundi Trezor nta na rimwe mu mico yacu y'ikirundi nta na rimwe higeze habaho aho umugore afata ingingo kandi abashinga nayo bahari abagabo bahari no kuvuga ngo ni ibara ryaba riguye rero muri make bivanye nuko ibintu by'iyoboka mana byamaze kutituka bikaba kajagari umuntu wese avyutse yikango yashaka kuba apotre yashatse kuba bishop yashatse kuba revera bacamugurira iraye bakaca bayimusuka ko akabara mubaye mugabo mu byukuri ntabwo biri muri ntunganye bibiliya n'intunganyo ijambo ry'Imana ni ivyumviro by'abantu muri make ega ivyo abantu bazanye ni byinshi ivy'abantu biyumvira ni byinshi ivyo bagomba gukora ni byinshi mugabo wibuke ko ari ibintu byinshi biri mu inyungu z'ubuzima busanzwe atari inyungu z'iyoboka mana ariko yaba ari inyungu z'iyoboka mana ivy'Imana yategetse ni ivy'abantu babakurikiza mu mateka mwanavuze ba Miriyamu nigeze abo umuyobozi ngo aho umukuru Mose ahari na Aroni ahari na Yosuwa ahari ivyo nawe urabize ko bitigeze bibaho ko Miriyamu aba umukuru kandi ba Debora babaye hari abandi bavugishwa n'Imana bayoboye babaye abantu bafise ijambo gusa bavuga ari kumbi ni handi nakubwira yuko umugore afise icubahiro kimukwiriye kiri mu mwanya wiwe kandi nta muntu yo musuzugura ngo amugaye kuko barafise ibyiza byinshi n'ubushobozi bwinshi Imana nabo yabashizemo ariko mu ruhande rwabo umugabo rero afise uruhande rwiwe akoreramwo n'umugore akagira uruhande rwiwe akoreramwo bisura ko kuyobora nta kibazo kijanye no kubasuzugura kirimo ahubwo umwe wese nugukorera mu mpano Imana yamuhaye rero Imana ijanye n'ubuyobozi n'uburongozi yahawe umugabo abantu none basubira kumva ko arakarenganyo ntibabone kumengo wakabije by'ukuri tuvyumve neza ko kuyobora no kumugabo kandi Bibiliya yagiye bivuga neza cyane burya Bibiliya bitomoye neza burya usomye hajya muri Timoteyo cete ca mbere Timoteyo 3 baravuga neza ko umugabo ari we akwiye kuyobora ishengero ni wakwiye kuyobora ishengero imbere yuko turaba ibindi izindi ngeso zimuranga tugomba kubanza kuraba ko uw'igitsina gabo atari igitsina gabo abavuyemo aba ari wo kwigisha kugira ijambo runaka yunganira urashobora kunganira urashobora kwigisha umugore urashobora gukora ibindi bintu by'ibikorwa by'Imana ariko kwitwa ko ari we uyoboye canke urongoye wabaye umurongozi Roberge kiretse gusangira ngo iryo shengero ritagira abagabo ego murakoze cyane turabakengurukiye cyane inshuti mwese bakunzi barako muradukurikirana dukengurukiye n'umwigisha wacu reka aradusobanurira ino ngingo cyane tubwira ko umugore ko yoba yemewe kuba umuyobozi w'ishengero urakoze cyane murakoze nawe twizera ko n'ubukurikira nitwabatumira muzoza tubera abashitsi mu dusobanuro n'ibindi bintu tuzoturwa turabasaba mu dusobanurire tuzoza twihuta murakoze cyane Imana nyina amahoro ibahezagire amen